mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimamagara ngo nozwe amaraso yawe nitavye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima byose nabikuzaniye nawe ubinkureko nitavye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye kandi kandura mu mutima wuzuye urukundo wuzuye ukwizera kose amahoro menshi nitavye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye ndazi ko uzomfashisha imbabazi nyinshi ivyo wasezeranije bizoshika vyose nitavye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye shima amaraso yawe yankuye kw'ibyaha bibaza n'ubushobozi kunkiza intege nke nitavye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. N'agatondo keza, Amen. agatondo kumugisha uw'Imana mwiza Imana yaduteguriye. Muririmvyi aravuze ngo nditavye Yesu, natwe turitavye kano gatondo turashaka kugirirwa neza n'Imana. Ndaco gituma tugomba dusenga Imana tuyibwira ngo twitavye. Amen. Uhoraho data wa twese wo mw'ijuru, Haleluya. Mana itangaje, Mana Uhimbaza, ihambaye, Mana y'ububasha bwose, waduhaye turitavye mwami imbere yawe kano gatondo kuko ari agatondo keza, agatondo ugiye kutugirira neza. Turaje imbere yawe mwami dutanga amashimwe, amashimwe y'ibikomeye wongeye kutugirira, kubona twongeye kuvyuka wakoze Mana, wakoze Papa, urakwiye amashimwe, inyuma y'indwi yose twari tumaze turi mu byacu, none
turaje mwami turaguhaye turavuze ngo amashimwe nuhabwe icubahiro turaguhaye icyubahiro amashimwe abayawe aho mwami amashimwe yose wamanigira nakugarukeko neza wamana yesu watwitwararitse shima ukaturwanirira mana intambara zose shima ukaduha mana kubona igitondo ciza shima niwe mana mwami turavuze ngo nubihererwe icubahiro oh yesu turagushimiye rero ku vyo wadukoreye yego mwami kandi w'abami turaguhamagaje yego kuri uno yesu munsi mwiza yego wongere ubane nyakubahwa natwe yego kuri uno munsi mutagatifu mwiza yego wongere utugirire jehova neza yego ineza yawe kristo mwami yego tugaragareho eshadayi ubwiza bwawe bubane natwe oh shalom mana mw'izina rya yesu yacu kristo oh turahezagiye yesu rero ishengero wagiriye neza amen mwami ukariha Yesu. kuvyuka amahoro yego mwami mwami raje rije kuguhimbaza Yego. rize gutanga amashimwe Yego, mwami. mw'izina rya yesu kristo turaguhamagaje rero gutangurane natwe Yego, mwami. kandi utugirire neza tuze kubona ukuboko kwawe mw'izina rya yesu kristo amasengesho yose aza kubera hano mwamaze kugushika ku nyota Yego, Yesu. uzobukoze waje afise ikibazo aze gutahana inyishu Amina. waje arushe aho aze kutaha aruhutse Amen. aze kugenda avuga ngo nabonye imana Amen. nabonye ukugira neza kw'imana Amen. urakoze rero turafatanije ino mitima yose mwami n'igicaniro cawe Yego, mw'izina rya yesu kristo Amen. utugirire neza ubuntu bwawe uze kubana natwe udutaramuje ni wa mubi mw'izina rya yesu kristo turashaka ngo turongorwe nawe ku ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa na muhemu w'imana nibo bana b'imana reka rero urongora ishengero yawe Hallelujah. utugirire neza kuva dutangura kurinda turangiza uzobukoze urakoze turagushimiye Yego, Mana. amashimwe y'icubahiro Yego, bishirize Yesu. ku bivyawe Yego, ubundi Yesu. bigashira mu izina ryawe yesu kristo Amen. haleluya Amen. n'agatondo keza rero Amen. agatondo twagiriwe neza n'uhoraho agatondo k'umugisha agatondo katandukanye n'ibindi bitondo twabonye Amen. hamwe n'ivyo rero tudatebeje reka twongere turirimbe indirimbo ivuga ngo bari baje gukorana bari baje gukorana Nadobeke yarimo mwemuyera niho yaza atumwe n'Imana wamituma noneha ingomezi zamwemu umubatizo n'uyo ubatize wese ingomezi zo mw'ijuru zaraje kuri bo umucanwa watse gose uzanywe namwe mu wabibyuma nona ingomezi zamwe mu umubatizo n'uwo mubatize wese barahawe umubatizo barorereyeyo kuko bari biteguye ntacacarimo mwami tuma nona ingomezi zamwe mu umubatizo n'uwo
dukize wese. Data mwiza, tuma muhemu wawe hano kugira ngo umwami abane natwe kandi atugirire neza. Ubuntu bwawe Senga w'amahanga yose ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Wazindukiye hano mwami, yakire ukunesha, yakire ubushobozi bwa muhemu yera. Turaciye mbere na bugufi kugira ngo mwami uwo vyagoye muri ino ndwi, Yesu umugirire neza. Imbabazi zawe imbabazi zawe harirwa utume muhemu wawe amaraso yatwuhagire mwami kugira ngo kano gatondo kaba gatondo kumugisha, kaba gatondo ko kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaje amaraso yawe twemere Data, ngo Yesu atunganye, twemere Yesu. Oraya basakatare kosaire bondekaya risakati kore bobosite afata ikibanza idakare desiro bosaye utume mwemu wawe hano uzobukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye kutugiriye neza. Urashimwe, icubahiro kibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kwinjira mu wundi mwanya mwiza wo gutazira no gushima uhoraho. Hanyuma turaca tutanga ishikanwa, hanyuma tudatebeje turaca twongera twakire n'umuvugabutumwa. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yembesheje amazi meza mu mitima iguye umuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanje urabyemeza, wera ni wewe. Hari impamvu igendera kuca bugufi, nkaririmba indirimbo z'ishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga kw'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanje urabyemeza, wera ni wewe. Isi impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima
gusenga w'ijwi ryaje nukuri umutima wanje urabyemeza wera ni wewe wera 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 ni wewe oh ni wewe nta wundi nta wundi wera nta n'uzobaho nta n'uzigera baho izigiro vyacu uri impamvu idutera guca bugufi ubwo wewe umwana ukora ibidasanzwe nta n'umwe akora nk'ibyo ukora mizero yacu nta wundi duhaza amaso atari wewe ni wowe ubuhungiro bwawe gakiza kacu ni wowe mahoro ni wowe yacu vyizigiro vyacu ni wowe nkomezi zacu izina rya Yesu Kristo amen turaguhaye rero icubahiro turaguhaye amashimwe ukuri Imana nziza yego mwana ya Mana Alpha yego ya mwana Mana Omega yego ya Mana izotuma byose bikoreka yego yagiye kutugirira neza haleluya kandi wamura umugira neza ibihe byose amina turagushimiye rero kuri byose wamaze kudukorera turagushimiye no kuvyo ugiye kudukorera yego amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe Yesu mu izina ryawe Yesu Kristo amen tugiye gutanga amashikanwa ku ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cose dukoranye ya ngo twame dutanga ibimazi natwe rero tugiye gutanga ibimazi hanyuma nawe uriko uradukurikirana urashobora gutanga ikimazi cawe ubicishije kuri limikash 62 66 29 39 ico kimazi cawe kizodushikira kandi kizofasha kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere uhezagirwe rero wewe ugiye kubikora kandi nawe ugiye kurungika kuri limikashe yacu Imana iguhezagire iguha umugisha amen 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 tugiye rero gusengera umugisha mwebwe mwatanze kandi na wewe witeguye gutanga kurungika biciye kuri ya limikashe data mwiza twagushimiye ineza yawe twagukengurukiye ko wongeye kutugirira neza uyo waduhaye gukoranira muri no koraniro none mwami abahungu n'abakobwa bawe bagutangiye amashikanwa twakwinginze rero ngo bahezagire uhezagire aho bakuye uhezagire indimiro zabo kuba kuri mu ndimiro uhezagire ibikorwa vy'amaboko yabo uhezagire mwami abakuye mu rudandaza uhezagire abakuye mu kazi ubahe kurambira muri ka kazi umuntu wese yitanze mwami umugirire neza twagushimiye rero kuri vyose twagushimiye ko ugiye guhezagira ishengero ryawe amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubona ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen haleluya amen haleluya amen n'ikindi gihe ciza rero tugiye kwakira umuvugabutumwa wacu imbere ko tumwakira reka tumushire mu biganza vy'Imana data mwiza twagushimiye ineza yawe turagukengurukiye mwami kubwo ijambo ryawe ugiye kuvugana natwe ucishije mwami mu watoranije mu izina rya Yesu Kristo turamuhezagiye turavuze ngo mwami reka yasame nawe uvuge mu izina rya Yesu Kristo ishengero ryawe naryo rihezagirwe mwami kuko ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu kandi n'umutsima w'ubugingo bwacu ugire neza rero wagiye kuryumva kandi nkuko ijambo ryawe ribivuga ngo nta jambo ryavuze Imana ngo rihere mwami rihindure ubugingo bwacu
kandi ridushitse kuri ine ntambuko. Urakoze, turagushimiye, amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka rero mu kwakira umuvugabutumwa dukomera amashi Imana yacu, nk'uko mubisanzwe mubizi tugiye kwakira mama Pasiteri. Kaze mama wacu, Imana iguhezagire. Amen. Haleluya, murakoze cyane. Imana yacu nishimwe. Amen. Tugeze muri wa mwanya mwiza ukumva ijambo ry'Imana nk'uko bahejeje kubitubarira. Rero ndaguhaye ikaze mukundwa washitse hano, nawe mukundwa uri kurankurikirana kuri Service Nishimpaye TV. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Umunsi w'Imana tuje kwiga ku ijambo rivuga ngo inyungu yo kurengera. Haleluya. Amen, amen. Ijambo rigiye kutwigisha mu buzima bwa misi yose. Mbega iyo umuntu arengeye havamwe yihe nyungu? Mbega kurengera koko ni iki? Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mbega turakeneye kurengera mu buzima bwacu bwa misi yose. Haleluya. Amen. Rero kugira ngo twige neza inyungu yo kurengera, twifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo mucete Paulo yandikiye Abifilipi mu gice ca 2 umurongo duhere ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'11. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Umutwe riravuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo nawe yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amen. Amen. Twongere ko n'aya majambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice ca 2, naho nyene turabe ku murongo wa 18. Dore ku murongo wa 18 tumanuke gatoyi. Ijambo naryo ry'Umutwe rivuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi, kandi yuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda, ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Oh, haleluya. Reka tugeze ku murongo wa 23. Imana ibahezagire. Nakubariye ngo tuje kwiga ijambo ry'Umutwe rivuga ngo inyungu yo kurengera. Amen. Isomye amajambo y'Imana abiri kumbure wari umaze nawe gusoma, ariko utari bwahereze iki cigisho cuno munsi. Ica mbere twasomye mu cete Paulo yandikiye Abifilipi, yariko arababwira ngo hari umutima nkeneye kuba muri mwebwe, mu byo mukora byose, mu byo muvuga byose. Haleluya. Amen. Hari umutima nakunze. Amen. Amen. Nkeneye ko mugira muri mwebwe, nkeneye ko mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Gira mugenzi wawe ngo umva, turakwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Turakwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Aha naho turumva ngo naho yari Imana, yari afise ishusho y'Imana, ntiyavyumiyeko. Yarabirekuye, arabirengera, afata ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, yamushitsa ku rupfu,
urupfu kandi urupfu rwa hehe Rwo ku musaraba. Imana idufashe cyane. Amen. Wibuke ko yari Imana Yego. yarengeye ubumana bwayo yemera ibyo bintu byose. Haleluya. Amen. Ndakeneye wa mutima wari muri Yesu Kristo. Amen, amen, Aha amen. naho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Umva, hari inkumi yari yaratoranijwe n'ijuru, yari yatoranijwe n'Imana, atagasembwa, atacahigira. Bibiri ivuga ngo yari sugi, yari umwigeme, Imana yabwa icubahiro. Amen. Mugabe Imana iramugomera avuga ati umukiza nkeneye ko azovukira muri iriya nkumi. Haleluya. Amen. Marayika aje kumubwira yaratangara amaze ati bizogenda gute ko ntazi citwa umugabo. Atumviriza. Ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. Imana ihabwa icubahiro. Amen, amen. Niba baravuga ati yo hani wacu mu Bayuda, mu Bayahudi, umukobwa atwaye ndatagira umugabo baramwishisha amabuye. Umukobwa atigize gutya bigenda ukuntu kubamuta hanze y'igisagara bamugira igishibwe. Ibyo niyabyi yaciye avuga ati ni umusabyi w'Imana. Nimere nk'uko bimbariye. Haleluya. Amen, amen, amen. Yararengeye bwa butore, ararengera bwa busugi bwose, ararengera ibyitwa karanga, yemera ishimane mu bari. Amen, amen, amen. Aratwara inda ya mpwemu yera, agira gute? Avyara Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Aho si we wenyene dukwiye kwigako. Ngomba ngo twige no kuri uyu mugabo yitwa Yosefu. Haleluya. Amen. Yosefu yari yaritonze, ari umusore bashingira intahe, aragenda arasaba irembo yongera arakwa. Amen. Amen. Inkumi yikundiye. Yego. Agize gutyo umunsi umwe abona inkumi yasugumye. Ati rero ko nari naramukunze kandi abantu bose bakaba bamuzi neza ko ari agafasoni, nanje nkabazi ko ataco nakoze, reka ndakabengere mu mpisho. Narakunze inyifato ya Yosefu. Haleluya. Amen. Sindamwamamaze ku ma YouTube, sindamwamamaze ku ma rezo sosiyo, ariko ndamubengere hehe Mu mpisho. Umumarayika carati ati umviriza, ntuhirahire ngo mubengere mu mpisho, mutwara arashara umugore wawe, ariko indafise niya mpwemu yera kandi izovukamo umukiza. Amen. Uzomwita Emmanuel, bisigura ngo Imana mu bantu. kuko ari bazokura abantu biwe, azobakura kw'ivyaha vyabo. Amen, 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 amen. Urumva uwo mutima Yosefu acaramwengera, amubungabunga, aramukurikirana, mugabo ngo ntiyarusha amukorako canke ntiyigeze amugira umugore wo muri ico gihe cose. Imana idufashe cyane. Amen. Uyo mutima rero niwo nshaka ko twigako. Dufise umutima udasanzwe twabonye muri Yesu Kristo, dufise umutima udasanzwe twabonye muri Mariya, dufise umutima udasanzwe twabonye muri Yesu. Amen. Shengero ry'Imana, uwo mutima niwo ngomba ko twigako. Amen. Ngo tuve ngaha wigiriye inama nanje nigiriye inama yo gusaba Imana ngo ndakeneye ko uwo mutima mu izina rya Yesu. Amen. None uwo mutima warangwa niki? Imana idufashe cyane. Amen. Muri Yesu Kristo uwo mutima waranzwe niki? Yarengeye ibyo kwitwa Imana. Haleluya. Amen. Imana mu kamere kayo ifise icyubahiro. Nije gituma Imana yatubwiye mu bindi byose nzobyihanganira, ariko sinzihanganira umuntu azosorogera icyubahiro canje. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko Yesu ubwiwe icyubahiro ciwe aragishira ku ruhande, aragisiga mu ijuru, araza yemera iki? Yesu we yemera gusuzugurwa. Muravyumva? Yemera gusuzugurwa. Ikigira kabiri, yemera ibihano. Turamubona Yesu Kristo avuga ngo aje gucungura umunyabyaha, agasha yemera agafatwa agakubitwa bya bihano byose by'umunyabyaha bikamuja kuri we, umubiri ugatonagurika, bakamushikura ubwabo, bakamuvuma amatwi, bakamwambika ubusa imbere y'abantu, bakamumanika hariya hejuru, bakamucoko. Urabibona biriya bintu byose biriko birakorerwa Imana yigize umuntu. Yesu we. Haleluya. Amen. Ibyo aravyemera kubera wa mutima afise utameze nk'abandi bantu bose. Yemera kugira gute? Yemera guheba ubumana bwiwe, icubahiro ciwe araheba. Yemangira iki? Yemangira Imana.
haleluya Amen. naho bitari byoroshe bwira mugenzi wawe ngo yaremangiye imana naho bitari byoroshe yaremangiye imana nawe utari byoroshe. uyu mutima rero uranyigisha ko Ego. hari ibyo dukwiye kugira gute kurengera Amen, amen, hari amen. ibyo dukwiye kugira gute Kurengera. amen hari n'ibyo dukwiye kwemangira imana yadutumye Amen, imana idufashe cyane Amen. yesu wacu yubahwe amen, tuje kuri wa mutima nawo waranze mariya haleluya amen. mariya yari umupfasoni Mm. haleluya Amen. ariko ararengera ibyiza abantu bose bari bamuzi ko aremanga iki uruvugo umviriza mu Bisirayeli umukobwa yatwaye inda atamugabo agira yaratukwa yarasuzugurwa yaravugwa ahantu hose uruvugo rwari rurenze kandi yagira gute yarahanwa biteye ubwoba hari abatabwa hanze y'ibisagara hari n'abatabwa mu bisimanyenzi bagapfirayo imana idufashe cyane Amen. ibyo arabyemera mariya arabyemera aremera uruvugo arangije yemera guheba bwa buranga yemera guheba bwa butore yemera guheba n'ubuzima bwiwe ko ubuzima bwiwe bwari muri danje yo gupfa amen Amen. ariko arondera iki kwemangira imana ikimubariye haleluya Amen, amen, amen. hatawe mutahura Mm. niko ndabona mariya ariko aravuga ati regina afise niyakwemuyera tipu imana irutabara Amen. niko ndabona yesu ariko aravuga ati rega ibi niko ndababwira si je ndavyigeneye ni data yabintumye tipu so wawe ninde nitumuzi si umubaji teka data ni imana ati urarogose haleluya Amen. hari ibihe ducamwo turiko turemangira imana ariko ntitugire gute ntibadutahure ntibatwemere muriko murabyumva shengero ry'imana Yego. si igihe cyose uzogenda kuvuga icyo imana yagutumye abantu bazokwemera si igihe cyose uzogenda gushira mu ngiro icyo imana yagutumye abantu bazogutahura bazovuga ngo uri umusazi bazovuga ngo uri karosi bazovuga ngo washaje kuri nawe bavuga ngo yashaje kuri yosefu bavuga ngo ni karosi haleluya Amen. bumva natwe batwita abasazi ariko reka dusabe ibisazi byiza bya yesu Amen. yabwe icyubahiro Amen. oya raba uyu mugabo yitwa yosefu nawe yaragiye agatanga inkwano yiwe agakwa akamarayika kitwa mariya haleluya Amen. akaza kabone kameze gutya yasugumye hariya imbere ye karihanganira bimwe kari karashimye kuri mariya ibanze basha karemera isheyi yosefu ntiyagenda aravuga ngo reka igenda si yanje wigenda niyo mpwemuye yaremanze arafata umutima aremera isheyi baravuga ngo yosefu ngo twari tuzi ko ari umuntu w'imana wiraba ingene yapucitse inda mariya nani wehe mariya indigeze hariya ka yosefu karabyemanga kubera iki kari gafise ibanga ry'imana haleluya Amen. ka yosefu kagize gute kemeye gupfira ibanga ry'imana Amen. basha hari igihe bizodusaba kwemera abantu badukunda bakaduheba kwemera abari badufitiye ikimazi bakagira gute bakaduheba mugabo tukumira kuko imana yavuganye natwe na pawulo yaravuze ngo rega ibyahora ari inyungu kera byampindukiye iki ubuhombe imana idufashe cyane Amen. baraba yosefu ariko aremangira ibanga bamubaza ati mbega iyana ni rwawe agahora canke akishyura tego kugira ngo agire gute asove mariya ntibamwicisha amabuye raba mariya atawamwegera kubera ko afise inda yamwemuyera yosefu yaratanze inkwano n'umugore wiwe umuryango urabizi mugabo naho yari kugira umusonga ungana gute ntiyari yemerewe kumwegera ico gihe cyose arihangana arikorera iki umusaraba haleluya Amen. kandi yaramukoye imana idufashe cyane Amen, amen. niba abantu bari muri iyo mpwemu ya yosefu muri kino gihe ahantu twobakura hariho imana idufashe cyane Amen. ntahariho ni wewe uno munsi imana igomba kuvyazamo uwo mutima ubwo yavuze atumva nzobaha umutima mushasha nzobakuramo imitima y'agatimatare ndabashiramo umutima woroshe uwo ni wo mutima imana igomba kuguteramo uyu munsi haleluya yosefu yemeye guheba intahe yiwe yemera guheba igishinga ntahe ciza inyungu ziwe zo gusohokana agakobwa kagororotse keza kambaye
kakaberwa zirapfa. Agenda ahubwo akurikira aho Mariya apfuye ati Imana intaba, aho Mariya aciye ati Imana intabare, isezerano ry'Imana ntiripfe. Haleluya. Amen. Araherekeza isezerano ry'Imana rirasohora, Yesu aravuka. Nibaza ko yiruhukije. Amen, amen, amen. Urashikanye isezerano ry'Imana. Urakoze madamu wanje, urakoze. Nawe nyine uravuga ati Mana urakoze kw'icyo watuziganyije, icyo watubitsemwo, ikibitsanyo cyawe muri twebwe kigiye ahabona. Amen. Nibaza ko yavuze ati Mana urakoze ku kibitsanyo cyawe cyari muri Mariya. Kigiye ahabona kigikomeye. Amen, amen. Cyari gushoboka kigende ikavamwo. Inda nyinshi z'amasezerano turazi intambara zigira, ariko Imana yarazitiriye irazigama. Inda ya Yesu ntiyakoroka kandi ntiyapfira mu menshi. Urabizi ko hageze no kuvuka bamwimye n'aho muvyarira. Inzu zose z'uburaro ziruzuye. Naje kumuvyarira hehe gasha? Ariko wa Mana warakoze. Yosefu yariruhukije ndabatera inkuru. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yemangira Imana. Aravuga ati nawe bitoroshe ndemeye icyo Imana yambariye. Amen, amen, amen. Mu majambo make rero nshuti mukundwa uri kuranyumva, shengero ry'Imana mwakoraniye ngaha. Haleluya. Amen. Yaba Mariya, yaba Yosefu, canke na Yesu Kristo bararengeye isho bari. Amen. Wowe biriko biragushikira aho wemera kurengera ishuri. Uri umukuru ndabizi, uri umunyabubasha ndabizi, uri umunyabutware ndabizi, ariko hamwe worengera gatoya ibyo byose uri. Haleluya. Amen. Ugaheba inyungu zawe zimwe ukemangira Imana ikiri kwiravugana nawe gukora ku bwa benshi, kubw'ihanga ry'Imana, kubw'umuryango w'Imana, kubw'ubwami bw'Imana, wo kunguka cyane. Amen, 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 amen. Narivuze ngo wogira gute? Wo kunguka cyane. Ariko ikibazo ni kimwe, wumiye ku mapete, wumiye ku cyubahiro, wumiye ku mazina, ntabwo uri kuriyumvira icyo wo kunguka kirengereje ibyo. Erega ubundi muntu yaravuze ngo ibyiza dufise uno munsi ntibikatubuze kurondera ibyiza cyane. Amen, 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 amen. Hari ibyiza afise uyu munsi, ariko hari n'ibyiza cyane noronke ejo, hamwe no kwemera kwemangira Imana. Amen. Ndababwije ukuri, iherezo Yosefu yarungutse cyane. Utiyungutse gute? Ndazi ko hariho n'ibitabo bamushizemwo mu beranda. Yarungutse. Kandi ahaja hose baramwubaha ati we n'umurezi wa Yesu, ntihagire icyo mumugira. Haleluya. Amen. Ndakubwije ukuri, Mariya yarungutse cyane. Uno munsi bamuramutsa amasaha yose. Mu gitondo nimwaramutse Mariya, saa sita nimwaramutse Mariya, umugoroba nimwaramutse Mariya, kandi we ntibwira. Iwe nta mwiriwe Mariya ibayo. Oya, iwe nimwaramutse gusa. Haleluya. Amen. Ndakubashe Mariya. Abahambaye ati ndakubashe Mariya. Abana ati mwaramutse Mariya. Isi yose ni Vatikano ati mwaramutse Mariya. Aho niyungutse cyane. Yarungutse. Haleluya. Amen. Umugabo yitwa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amaze kunesha akemangira Imana, Imana ikamuzura mu bapfuye. Uno munsi iminsi yose bavuga bati hariho umugabo yanesheje urupfu na kuzimu. Amen. Aho niyungutse cyane gose. Uno munsi iminsi yose baharura bahereye kuri reference yande ya Yesu Kristo. Bavuga 5 miracles avant Jésus-Christ. Alléluia. Bavuga 2025 après Jésus-Christ. Aho niyungutse cyane. Amen, amen, amen. Reference y'isi yose. Ni ikintu kinini cyane yungutse. Oya, rengera ngaho naho agiye mu ijuru. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo data yaciye afata byose arabimuha. Amen, 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 amen. Ashafata n'intebe ati niwicare ngiye ndayiguhaye mwana nje kunesheje. Amen. Ati ndaguhaye ububasha n'ubushobozi bwose. Abo mwijuru, abo mwisi, abo kuzimu bazogira ibyo bakeneye nibataca mu izina ryawe naco bazoronka. Amen, amen. Uno munsi handitswe neza ngo nta rindi zina abantu bose bo mw'isi bakirizwamwo atari izina
rya Yesu. Abakeneye gutabarwa nta rindi zina batabarirwamo atari izina rya Yesu. Abakeneye guhezagirwa nta rindi zina bahezagirwamo atari izina rya Yesu. aho niyungutse cyane cyane gose. yarungutse. Haleluya. Amen. Ikirengeye byose ngo niwe azoja gucira amahanga yose iki urubanza. Aba bose ubona bigira abahambaye n'abakomeye, aba bagenda bafise ibitarega imbere n'inyuma, aba bikomeje, aba biyubatse. Hari umugabo umwe yitwa Yesu azoza gusa agahagarara ku bicu, ibyabo byose bigaca bihinduka ubusa. Haleluya. Amen. Yesu yarungutse ntiyungutse. yarungutse cyane. Haleluya. Amen. Biradukwiye ko natwe muri kino gihe nimba dushaka kunguka cyane. Haleluya. Amen. 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 Turengera ibintu bimwe bimwe. Amen. Turengera ibyubahiro banda b'Imana. Amen. Turabifise na je ndabifise, ariko nubusa paraporo y'ibyo data ariko aradutegurira. Amen. Mwene data turafise icyubahiro kandi ni byiza ko wakironda. Ariko gutangarize ngo saho gusa si nico cyonyene, hari ikindi gisumba ico Imana iri kwirategura, ariko kugira ngo kironke ubanza kugira gute, ubanza kurengera, ubanza guca bugufi, ubanza guheba inyungu zawe zimwe zimwe, ubanza kugira gute, kwemangira Imana. Amen. Umugabo yitwa Mose yari yakuriye ku kirimba kwa Farawo. Bari bamaze kumugira n'umusamura ngo kwa Farawo. Ariko igihe cyarageze arabyiyamura byose. Avuga ati ibyo ntibikimbere ikimazi. Mbona biwacu bariko barateseka kuriya. Ndagiye mbane nabo. Haleluya. Morogane nabo. Ndaga ko Imana yobatabara. Ariyambura ibyo aragenda. Amaze kujayo niho yahuye n'igitangaza sha. Igisaka cyaka kidatemuka cyaka umuriro. Arakebereza agiye kuraba, ijwi ry'Imana risharamuvugisha, abona guhabwa iki, umuhamagara. Amaze guhabwa umuhamagara ati genda, numvise abantu banje amaborogo bariko baraboroga, nabonye uko barira n'agahahazo babahahaza, genda bari wowe babera umucunguzi. Haleluya. Asharagenda aracungura abantu uyu munsi. Haleluya. Indirimbo turirimba zivuga ngo nzomubona Mose, nuvuga ko ari mu kibanza ciza. Amen. Haleluya. Amen. Nimba yarapfuye yishwe n'Imana, Imana ikankira Satani gukora ku mubiri wiwe, nuvuga ngo Mose si umuntu asanzwe, yarungutse cyane. Amen. Haleluya. Amen. None wewe wumva witeguye kurengera ishuri? Amen. Amen. Turi hano ngo twige kurengera ibyo turi, twige guheba inyungu zacu zimwe zimwe naho zitobari zose. Haleluya. Twemangira Imana iri kwiravuga kuri twebwe. Haleluya. Amen. Mu buzima busanzwe rero tugenda, hari ibyo Imana ikura tugira kuri ziriya mfubyi, hari Imana ikura kubwira kuri bajya abapfakazi, hari ibyo Imana ikura kubwira ku bafunzwe, hari ibyo Imana ikura kubwira ku bahebwe, hari ibyo Imana ikura kubwira ku batawe, hari ibyo Imana ikura kubwira kuri bajya basaze mu mutwe. Haleluya. Amen. Mbega wabujijwe n'iki kutajya kubikora? Wabujijwe n'iki kutajya kubikora? Wabujijwe n'iki no kutarengera ibyo urimwo, ibyo uri, ibyubahiro, amazina, ibyisharo. Uno munsi ubwami bw'Imana buriko burahera, buherengetera kubera iki? Ibyubahiro by'abakozi b'Imana. Imana irutabara. Amen. Uno munsi abantu basigaye bahamagara ati ndagwaye umukozi w'Imana ngwino usengere. Umukozi w'Imana ntagende gusenga, yagize guteye amatanye n'icyubahiro ngo no mu bafumu urajayo baragutwarayo nibakunzanire ngaho. Mugabo Yesu no mu masenga y'abapfuye yarajayo. Haleluya. Amen. Bamubwira ati umva umwana wa generali agwaye ati ndaje. Generali akaba ari wavuga ati yo mwami wanje ntuze hari ibintu byinshi. Vuga ijambo rimwe gusa umwana wanje cekira. Ariko Yesu yabari pre yo kujayo. Amen. Amen. Nano n'amatage. None icyubahiro kuko Yesu yari yaciyambuye hose yarajayo. Nico gituma aho baba bakeneye ifashanyo yiwe hose yaragenda. Uno munsi mu miryango hari ibiriyo, hari ibigandaro. Mugabe mu miryango abantu baragandara, bakabura abakozi b'Imana bagenda kubaremesha. Kandi ijambo y'Imana tugira ngo bene abo bagandara tugende tubasiga amavuta y'akaneza. Haleluya. Tubabwire ijambo ryo kubahumuriza. Nico gituma handitswe ngo murirane n'abarira, munezerane n'abanezerewe. Ariko uno munsi birarahindutse, unezerewe aronka baza kumufasha
biramufasha kunezerwa ariko uwurira aririrana agasevagura akabura n'umuntu amugeraho. Uno munsi abagwayi barabura baje kubasengera, abafunzwe bobo karabaye bababwira ngo ni mwe mwabikoze, mugabo benshi muri bo n'abayinosa, benshi muri bo bazira ibyo batazi, benshi muri bo hariho n'ababikoze bavuga bati sinari ndabizi. Uwo muntu arakeneye umukozi w'Imana mubwira ati saba imbabazi Imana ikubabariye n'abarongozi bace bakubabarira. Haleluya, amen. None ninde ariko arajayo ubwoko bw'Imana? Turengera ibyubahiro, tumanuke na Yesu yaravuye ku cyubahiro, dusange bari abantu nibo bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Amen, amen. Ndatangara cyane nyine abakristo tuguma twiteze ngo Yesu azoza ryari. Uno munsi yoza ko yatubwiye ko ivyo azorabirako, ubona ari bangaha zisharikira uburyo bwiwe. Yarabivuze mu butumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Matayo. Yaravuze ati nzobwira bamwe ngo ja mu bafu abandi mu kuryo. Nari nshonje nimwagira gute nimwagaburira, nagenda gusa mwanyambika, nari ifunzwe nimwaje kundaba, nari kavantara nimwampaye. Haleluya, nimwampaye uburara. None ivyo ni bande bariko baravyibuka uno muntu? Ishoma akaba ari wowe uriko uravyibuka. Haleluya, ishoma akaba ari wewe papa yahisemo kugira ngo ubyibuke, agushiremo uwo mutima wari muri Yesu Kristo. Amen. Ukora ibyananiye abandi. Amen. Inzamba niyavuga azokwisharika iburyo bwiwe, akubwiye ngo nimuze batoni ba data, murongo bwami yagize gute yabateguriye. Mbega abantu b'Imana ntituzoba twumuse kuba mu bwami data yaduteguriye cyane gose. Nivyo hano mwisi bodutoteza, nivyo hano mwisi botugwanya, nivyo hano mwisi botuvuga amajambo, ariko ivyo naco bitwaye na Yesu ntivyamubujije kubisho data yanditse ku izina ryiwe. Haleluya, bamwita umukuru w'abamaraya, bamwita umwami w'ibisuma n'abambuzi, bamwita ukoreshwa na Beelzebuli, ariko ivyo byose ntivyamubujije kuba umwami w'abami. Amen, amen, amen. Ko ntibikwiye kutubuza gukora icyo Imana yatubwiye. Twemangira icyo Imana yatubariye bene data. Twemangira icyo Imana yatubwiye bakozi b'Imana. Shengero ry'Imana twemangire gukora icyo Imana yatubwiye. Iherezo tuzogira gute? Tuzunguka cyane. Amen. Numva ngiye gusengera umuntu avuga ati nari naradibamye. Haleluya, amen. Ngiye gusengera umuntu avuga ati nari naradibamye, urakoze mukozi w'Imana kunyibukije icyo nkwiye gukora. Ndashafise amaguru, abandi yaracitse, ndashobora kuja gusengera abagwaye, ndashobora kuja kuraba abafunzwe, ndashobora kuja kuraba bari mu bibazo, n'amaguru ndayafise. Haleluya, amen. Abandi bavuga ngo sinogenda taco ntwaye. Umviriza, naho wogenda utwaye ijambo ry'Imana biramaze. Imana izocibwira uwundi muhurira yazanye isabune, azanye ikindi wowe utaronse, mwuzuzanye. Imana yaturemye ngo tugire gute? Twuzuzanye. Reka rero ndangize mvuga ngo bana b'Imana turayiriwe twebwe abatumire b'Imana kuri uno munsi. Haleluya, amen. Turayiriwe twebwe abatumire b'Imana kuri uyu munsi w'Imana, amen. Kuko twibukijwe ibidufasha mu buzima bwa misi yose. Amen. Genda urengera icuri, amen. Nanje ndengera icuri, amen. Yarengera ishari, amen. Nawe urengera ishuri, Yego. na Frank arengera ishari, amen. Mwese tugende ku kivi. Haleluya, amen. Yo, twemangire Imana tutitaye ku byo batuvuga. Inyungu zacu zimwe zimwe twemere kuziheba kugira ngo tuze twunguke cyane. Amen. Ngiye kugusengera. Ngiye gusengera umuntu wese avuga ati Imana mbabarira. Haleluya, amen. Aho uri mu kibanza cyawe umfashe dusengera ino sengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye mbabarira ko nari naradibamye, nari naribagiye icyo nkwiye gukora. None no munsi numvise ijambo ryawe risaba kurengera, risaba kurengera, risaba kurengera icyubahiro, risaba kurengera amazina, risaba kurengera ibyicaro. Ngende mu biyaya, nduge mu misozi, manuke hirya no hino, sanga batawe, sanga bahebwe, sanga bafunzwe, sanga bagwaye, sanga bafise ibibazo, ndabashira inyishu. Jambo ryawe rirakiza, jambo ryawe n'umuti. Abazokira mu izina rya Yesu Kristo, bazontera kunguka cyane mu bwami bwa Kristo. Urakoze kubinkoreye, urakoze kunyibukije, kandi wereye isaha nyambika imbaraga,
nyambike inkomezi kugira ngo ngende nkore nemangire isho data yambariye gukora, nitaye ku byo bazomvuga, nitaye ku mazina, nitaye ku bitutsi, nitaye ku makomantere mabi, nitaye ku kintu na kimwe, ariko nshira imbere ico Imana ikuravugana nanje gukora. Mwami Yesu ni wowe wabishoboye. Muri iyi si urashari umwe, n'aba twavuze baragerageje, dushoboze kuba nk'aba bagerageje, ahubwo nawe hako byo tunanira burundu tuzofume tuja mu mugabane w'abagerageje. Kanatsinda wavuze ngo ko wanesheje isi wayinesheje ku bwacu, kandi ko wayinesheje natwe tuzonesha. Turagusavye dukuremwo ubwoba, dukuremwo ubunebwe, dukuremwo ivyubahiro, dukuremwo ivyatuboshe, amaronko, ubutunzi, amafaranga, ivyubahiro. Mwami tubireke na warabiretse, tukore isho data agomba muri iki gihe. Impfu ni nyinshi, abagandaye ni benshi bataronka bababwira ijambo ry'Imana, abafunzwe ni benshi bataronka bababwira ijambo ry'Imana, mu ngo n'imiryango vyabuze. Turagusavye dushoboze kubashikako kugira ngo dutangaze ijambo ryawe rihindura ivyari vyapfuye bizima. Abariko bararira batwenge, abari mu kiyaya c'amarira baje mu ndirimbo, bimenyekane ngo hariho kw'isi abasigaranye umwuga wa Yesu Kristo. Urakoze kubidukoreye, kandi icubahiro n'inganji nibibi vyawe ubu niwe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze nshuti bakundwa, mwebwe mwemeye gukurikirana iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom. Amen. Turasubije uburongozi Pasiteri yabuduhaye. Imana imuhezagire. Karibu mutangarize. Amen. Arakoze udushikirije amajambo meza y'Imana, atubwiye kurengera ivyubahiro, kurengera ico turi, maze tukagira nka Kristo. Ubu ngo yaricishije bugufi naho yari Imana. Imana rero imuhezagire, nawe wige kurengera ivyo warurimwo, wige kurengera icubahiro cawe. Nuko tugiye kurangiza. Imana ihezagire ishengero ryose, ihezagire namwebwe muriko muradukurikirana kuri televiziyo Service Nicimpaye. Imana ibagire neza. Tugiye kurangiza dusenga Imana. Data mwiza, twagushimiye ubuntu bwawe butangaje, ubuntu bwawe bukomeye, ubwo udasiba kutugirira. N'ubu tugiriye neza, muri kano gatondo tugiriye neza, kandi uduhaye ijambo ryiza ryo kurengera ivyo turi, ryo kurengera Mwami ivyubahiro, maze Mwami tukagukorera duciye bugufi, maze tukaba za ntumwa zawe. Ega nta kindi watwigishije, kwari ukugira ngo Mwami tuzokore nkuko nawe wakoze. Wewe watugiye imbere, utubera umuco. Mwami natwe nta kindi turiko turakora atari kugera ikirenge mu cawe. Urakoze rero ko ugiye kutugirira neza. Turahezagiye rero ishengero ryose iryabanye nawe Mwami muri kano gatondo. Umugisha wawe Mwami ubane nabo, ijambo ryawe Mwami ni iry'ukuri, kandi ngo nta ijambo ryavuze Imana ngo rihere. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami, reka rino jambo turishire muri ntibate, kandi ivyo tugiye gukora Mwami kubwa rino jambo Mwami biduhere ingororano, kandi bizotume bizana benshi kuri wewe kumwe Mwami wadutuma. Bukizobamenyesha ko muri ntumwa zaje nuko mwokundana nkuko naje nabakunze. Urakoze rero kugiye kutugira neza. Urakoze kubw'ishengero ryawe. Amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Shengero mushenguruke. Imana ijane namwe. Umugisha w'Imana ubane namwe ibihe vyose. Amen. Amen.